si ukuvuga ngo umuririmbyi niwe aduza manager ni manager niwe aduza umuririmbyi. Umuziki ni business, none kwinjira muri business uba ufise umutayi. Bakunzi ba K9 TV ndabaramukije, nizere yuko muguwe neza, umeze neza nkuko bisanzwe. Kuri mikro muri kumwe na Nishimwe, inyuma kuri kamera kaba ari David. Hama uno munsi tukaba dufise umutumire w'ubwiza cyane, asa neza, ari umustare dukunda, nawe se wundi ni Mr Famba. Mr Famba ndakuramukije. Nanje ndabaramukije. Muguwe neza? Ego, meze neza cyane ghost, tumeze neza. Hama ndabona uberewe cyane, nivyo tuwari Ijuma. Ego. Uje uvuye gusari? Mvuye gusenga. Ego. Uvuye gusenga. Okay. Aho ni vyiza cyane. Mr Famba tukuzi nk'umuririmbyi nga mu Burundi iwacu kandi wa kera cyane. Ariko muri iyi minsi ni turiko turakubona uri gukora ibikorwa. Byoba ari kubera iki? Okay. Ubundi mfise label itwa The Fighter Production. Yes sir. Okay. Ubu ndiko ndakora kwanza ibintu bya management. Ego. Turiko turakorana na Vishu amwe difficile. Ego. Après ndashobora kugaruka muri industry. Ndafise indirimbo nyinshi. Nguma ndumviriza gusa mu muduga, oya ndazifise ziri ready kabisa, ziri tayari. Ariko nushaka kuzerekana? Ego. Okay. Mfise programme yo gusora album muri November. Yep. Yani tukwitega muri November. Muri November kabisa. Uzotuzanira ikintu gishushe cyane. Nzozana album. Ego. None aga Mr Famba kubera iki wowe warashimye kuba manager aho kubandanya kwanza umuziki wiwawe? Nicaye ikintu cyagusunitse gukora ico gikorwa? Urabona mu muziki utangura uri underground. Yes sir. Hama ukaba umustar. Hama kuba umustar ucuba nka businessman. Yes sir. Ego. Ubu ndi muri kategori ya businessman, nguma nkorana n'abaririmbyi, ugutegura ibiteramo, kugira management. Ndashobora kubivuga uko. Ubu ndi mu businessman kandi umuziki ni business. Nico gituma ubu ndiko ndaproduce ibintu saizi, niko nafanya mambo ya production. Natoa nyimbo za wasanii wangu Difficile na Vishu. Tukimaliza kutengeneza hizo song zao pamoja na mavideo, na mimi pia nitarudi tafanya kitu inaitwa comeback. Okay. Yeah. Tukamaze kubona ko uri gufasha Vishu ave na Difficile. Ego. Eske uriko uriyumvira kuzana abandi bantu bo gufasha canke ushaka kwagura igikorwa cyawe canke ushaka kuguma muri barya nyene tu ukorera ufasha barya nyene babiri? Oya, nzongera abandi kabisa. Abandi. Okay. Sawa. Rero nashika ndakubaze, warigeze kugenda mu misi heze waragiye i Buganda uri kumwe na Vishu Love. Rero kubera iki wahisemo kugenda muri Uganda? Turafise ahantu hatandukanye, hari mu Rwanda, hari muri Tanzania, ariko ukaba washimye kugenda muri Uganda. Avuga nk'icyahe ikintu wabonye itandukaniro ihari mu Burundi na hariya muri Uganda, canke abastar bahariya ubona bakora gute, canke n'icyahe ikintu wabonye basumba abantu b'i Burundi? Oya, ni yari twebwe ari umukobwa yitwa Benize 26. Benize 26 aba muri Washington. Sasa amekuwa nataka kolabo na Vishu. Akalipa kolabo, pesa ya kolabo, sababu ukifanya kolabo na Vishu unalipa pesa. Akalipa pesa, akasema nataka tufanye Uganda kwa sababu alikuwa anafanya nyimbo na Chameleone Uganda. Akasema nataka Burundi nifanye kolabo na Vishu. Akasema nitalipa
ticket mbili za ndege za manager na artist, talipa hotel, mtalipa accommodation, afu mtakuja. Tukasema sawa, kuna shida. Sasa amelipa kila kitu, tukaenda Uganda, tukatoa wimbo, mpaka saa hizi hiyo wimbo bado hajaamua kuachia, lakini sisi tulienda Uganda kwa sababu ya Benize 26. Okay. None ni wigeze ugenda guhura n'abandi ba star batandukanye muri Uganda? Twari dufise yari 7 jours gusa. Mari mufite icyo mugiye gukora muhejeje muca muri Ego. Okay. Byari twabonye muri bazila mazasindi. Wagiti ndoa none. Ubu rero uri kumwe na mama yake canke gute? Ni bon, ndi kumwe na mama watoto kabisa. Ego. Kweki none washinye kugira indoa kuba kumwe cyangwa mutagiye muri leta Sophie? Oya, ni kubera yari mwezi Ramazani kwanza. Ego. Ntidushobora kuba turi kumwe mu nzu imwe. Kandi ni cyaha kuba muri kumwe atandoa mufise. Ego. Nico gituma natanguye iyo première partie, ariyo deuxième partie, tuzogira big party kabisa. Urashobora kundirimbira indirimbo yawe même si umaze igihe kinini utari kurakora, abakonsi bawe barashaka kumva kandi ijwi rya Mr Famba rimeze gute? Rimeze kwa kundi kuba urabona ubu sigari boga babyushe rero usanga n'ijwi kandi ryabyuje. Rero urashobora kuririmba bumve eske Mr Famba ni kwa kundi nyene canke hari ikindi kintu cyahindutse? Okay. Njoo tucheze jigi jigi we, jigi jigi we. Njoo tuimbe jigi jigi we, jigi jigi we. Penzi mina omba, twende kwenye pati, kuja peke yangu, sintoku acha. Tuko ndani ya klabu, tunacheza na watoto wa kirembo. Murumva ko Mr Famba akiko, yani hari murumva ko ijigiwe yabyushe sara. Rero mu mwitege yavuze ko tukurindiye muri November nuko wavuze. Ego. November foke turindira ibintu byiza cyane kuri Mr Famba. Ego, new songs ziraje kabisa. Cyane gose. Ndashaka kuvuga ati tukuzi mu bindi urakunda gutegura amakonsa bye ibiteramo bigiye bitandukanye. None ga Mr Famba ni yahe nyungu ubiboneramwo canke n'ivyahe bibazo ubiboneramo? Ego. Ibibazo ni kenshi usanga umwayo umustare dili canke umuririmbyi murashobora kumvikana ashike kuri show nka 16h akaza 18h. Kandi si vyiza mu muziki kenshi abastare benshi umustare wa vrai agenda kuri timing. Il faut babe serious nakazi kuko akazi ko muziki nakazi keza cyane gose. Kandi nakazi kafise cash, kafise amahera. Yep. Okay. Nukuba serious gusa na bindi. Ego. Nkiraho nyene uvuze ngo ni cash juste akazi ni cash vya musique ni cash. Kuri ku ma post yawe urakunda gupostinga ko atamahera na muziki. Kubera ushobora gukora umuziki kubera iki ukunda gupostinga ayo majambo? Umuziki ni business. None kwinjira muri business uba ufise umutayi. Uba ufise umutayi aho kuvuga ibana jewe mfise amahera aya shaka ninjire muri industry ya music cyangwa shaka kugurura salo. Ifobe ube ufise umutayi suko urashaka gutangurira kuri 1 million cyangwa 5 million cyangwa 10 million bivana. Ariko apana kwinjira mu muziki ngo producer yamaye indirimbo, director yamaye video ku buntu ngo nanje ndo mu musicien. Ifo urondere manager, urondere umuntu wo gutanga amahera hama ibintu bigende neza. Umuntu arashobora kugwa
meme album ku buntu ingo ririmba ariko urashobora gutwara imiziki kuri radio bakazivuza ariko sikuvuga ngo uri indani mu muziki kuba mu muziki ebana nindi level egoye nindi level il faut ube ufise umutayi kwanza ufise amahera hama ugapanga okay nshaka gusohora album ni 5 millions par exemple hama nsore album kandi y'ama video ni 10 millions ça fait 15 millions hama promotion naya chutangura kazi neza uca ubona feedback abantu baca bakurondera abaguye amashow abauditeri ebana uyu mutipe ni atari umutipe yatanguye neza ebana uyu mutipe umustari nindi uyu mustari nindi amakampuni zica zikurondera ube brand ambassador none uronse umuntu wagoye indirimbo for free ugatwara kuri radio bakazivuza bose kuvuga ngo uri umustar umuntu arashobora umujournaliste arashobora kukugirira promotion kubera n'umugenzi wawe akakugirira promotion hama indirimbo ikaduga wowe ucumvira mu muto ngo ubu nahejeje ndo mustar narahejeje ndo mustar kumbe wapi anonega Mr Famba ibintu byose uri kuravuga ndumva yuko umenga ubifitiyemwo ubumenyi bwinshi cyane eske woba hari ahantu wamaze kugenda ukacubona ukungena yuko canke ukavuga ati igicapo canje ndakirabira kuri aba bantu ego naragiye muri Kenya narabonye industry muri Kenya muri Tanzania amatara ni menshi muri Kenya muri Tanzania mu Bugande hose ariko icambere bakubwira urafise inoti ariko ngaha turashika nubura ari cyayikintu kibuze ari cyayikintu kibuze ko cash amahera ego nukuvuga uvugana ni noti na kindi uvugana ni noti kontra dukene collab na vision zana mahera canke murugo manager bwa ubikora mu kwera nawe uvyungukiremo niko nivyo uje ubikora kubwo kumufasha hapana oya ni win-win ego ni win-win aronke amahera nawo mu manager uronke amahera aho ni sawa ega manager niwe kenshi aduza umuririmbyi so kuvuga ngo umuririmbyi niwe aduza manager ni manager niwe aduza umuririmbyi uravye abaririmbyi bagenza ubu mu Burundi bw'iwacu bariko barakora we kubgaho ukubona bariko bakora gute réponse yanje je ndayirondera muri show kuko muririmbyi urashobora kuba ufise hit nyinshi ariko udafise show c'est zero ni zero udafise show il faut ronke concert none apana kuvuga ngo radio ziriko zirakuvuza cyane ngo uri umustar ukagira amashow zo mu kabare ngo uri umustar oya nkaba ndagushimiye ku kanya keza wamaye bitafanga hama nakahe kajambo ushobora kubwira abakunzi bawe n'abakunzi ba K90 TV bagire subscribe nyinshi gusa hama nanje ariyo soon come back ndiko ndagaruka kabisa kandi ni nguvu nyinshi ego merci bakunzi ba K90 TV nkaba ndabashimiye cyane kungene makomeje kudukurikirana inyuma kuri kamera ikaba ari David mutibageye ko Nina abakunda cyane kandi abahoza ku mutima nkaba ndabasezeye nta gutaha peace